Amazina abavyeyi bamuhaye ni Sean John Combs, azwi cyane nka Puff Diddy canke P Diddy. Uyu muririmbyi w'umunyamerika mu rapper w'icamamare yamenyekanye cyane muri za 90 mu gihe c'aba Tupac Amaru Shakur, ba Notorious Big, ba Snoop Dogg, ba Usher, Mary J. Blige, ba Eminem n'abandi. Benshi muri aba n'uwo yabatejeje imbere. Byinshi mutamenye kuri kino camamare, umukire w'umuhegwe P Diddy yagenze gute yisange mu kangaratete, yisange yabaye iciro ry'umugani ku ma social media, agenda trending ahantu hose. Muhawe ikaze, jewe ndi Seti, iye ni The Mega Man. Ku myaka yiwe 54 y'amavuko, Puff Diddy ni umwe mu barapa bagize success nini cyane. Afise Grammy Awards 3, akagira 10 Platinums 7, ni mu record producer, ni no mu business mogul. Yabaye umurapa wa mbere w'umubillionaire. Indirimbo yiwe nka I've Been Missing You, Can't Stop Holding You Down zamwinjirije amamiliyoni. P Diddy yavukiye Harlem, New York, USA. Yaje muri industry y'imiziki akiri muto, atangurana na Uptown Records. Ari talent director. Abandi bamwe bavumbura impano mu bantu, bakayikomeza, bakaguha direction, hama bakaguteza imbere muri industry. Mu 1993 yavumbuye record label yiwe ayita The Bad Boys. Iyi muramaze kuyumva. Mwibuke umurimbyi rurangiranwa Notorious Big. Uyu yabaye uwa mbere aja munsi ya Bad Boys record. P Diddy yamubereye manager. The Notorious Big bivuga ko ari umwe mu barapa ba mbere babayeho ku isi babahanga. Abaririmbyi rurangiranwa nka Karen Hopper, Don Richard, Mary J. Blige, Heavy D, Usher, Justin Bieber, Jennifer Lopez, aba bose niwe yabamenyekanishije. Ku itariki 16 z'uyu mwaka, abafanzi ba Diddy baguye mu gahundwe bumvise ngo Diddy yafashwe. Igipolisi ca NYPD cateye mu rugo rwiwe, siho yarari, gusa umuvyeyi wiwe n'abarumuna we niho bari. Bateye induru, barabankira, mugabo batakuwa amazi. Nakundi abapolisi barasaka iyo nzu. Ibyo basanzemo nagahomera bunwa. Kimwe mu vyumba vy'iyo nzu basanzemo ikintu c'umwobo, imetero n'imetero cy'ikuzimu. Ibintu basanzemo n'amayobera. Amacupa menshi cyane yavuyemo amavuta y'abana, ibintu vy'iminyororo, ubuntu bw'ubupupe buteye ubwoba, ubukingirizo bwinshi. Ibi byose vyerekana amabi yahabera muri iyo nzu. Umukunzi wiwe wa kera, umuririmvyikazi Cassie, yamureze kumusambanya we n'umugenzi wiwe. Nakuvuga umugenzi wa P Diddy na P Diddy ubwiwe basambanije Cassie afise imyaka 17 gusa. Nakuvuga yari umumayina. Muri Amerika umumayina ntago barakwiza imyaka y'ibigero, abakiri muto. Imyaka yemewe muri Amerika y'ubukure ni imyaka 18. Ibi byose P Diddy arabihakana. Hari n'umuproducer w'umugabo yamureze ko yamusambanije, aca amuha n'abandi bagore bigurisha bari muri iyo nzu, nabo aramuhata ngo basambane nabo. Ibi yabivuze mu rukiko. Bamwagiriza ko akoresha influence yiwe, ubushobozi n'ubutunzi byiwe kugira ngo ahohotere kandi amanipire abantu bose yishakira. Ibi bintu bita racketeering, sex trafficking, transportation to engage in prostitution. Ibi ni bimwe mu byo bamurega, mugabo ibyo byose arabihakana. Kuri racketeering ngategura ibintu by'amapati yita freak offs, ngagatumira abaririmbyi rurangiranwa bavuye ku isi yose, ngahango niho ngabasambaniriza kugira bikunde nabone bamenyekane, kubera benshi bafise inyota yo kumenyekana, kandi utabigenjeje uko na hantu nta mubofugeze. Abaririmbyi rurangiranwa nka Jay-Z, Justin Bieber, Ashton Kutcher eka n'abandi bivuga ko yabakoreye ko nabo, gusa barabihakana, ntago barabivuga publicly. Mugabo umuntu nka 50 Cent, Kanye West, aba bose baramaze kubivuga ko. P Diddy ibi byose arabihakana, nkuko Michael Jackson, R. Kelly n'abandi babihakanye. Aba barigwa ibintu bigomba gusa. Kubera iki yofata abana ku ngufu, aba minors, kandi aba bantu imbaraga n'ubutunzi babafise bashobora kuronka abagore n'abagabo bose bipfuza. Abaririmbyi benshi bakomeye harimo n'abanyafrika nka African Giant, The Burna Boy, Davido, Diamond Platnumz. Abo bose bashoboye kuronka invitation yo kuja muri zino freak offs party za Diddy.
bavuga ko yagiye abasambanya kugira nabone bikunde bamenyekana. Ese uno muririmbyi ucamamare yanditse amateka muri music industry, uyu afise inyenyeri kw'isima ya Hollywood Walk of Fame, hazovaho aba disgraced nka DMX canke avundire mu gasho nka R. Kelly? Reka tubitega amaso turabe. Look, ibi bivugwa nimba ari byo canke atari byo, I don't know. Gusa ico tuzi neza nuko aba bantu bakomeye ba influence usanga benshi bakorana n'imbaraga zo mwijima. Izi nazo zigakorera mu bintu bita secret societies n'amaorganisation y'amabanga nka za Illuminati n'andi makarte menshi. Aba nabo bagagenda bacagura abantu bita ba gatekeepers. Aba nibo bakozi babakorera. Udaciye kuri bano ba gatekeepers ngo ntago ufugeze kuri world stage. Basi nta kundi bantu baririmbye bakabura amahitamwo, bakemera bagatanga ivyo batanga, birabaje cyane. Ushaka kumenya byinshi kuri zino organisation zo mwijima? Ese koko zibaho? Ese zoba zikora gute? Uyu mwami wabo bavuga bita Baphomet ninde? Tune in for more. Byinshi biri imbere. Iyi ni The Mega Man. Ciao.